Turudi nyuma bana, twende nyuma. Pamoja manajeri gani? Pamoja. Samuel. Mteneza boss. Na amor. Ingo ino tupira. Tukole haja. Sasa sawa. Miss Tien Dilagaera mwari mwaserukiye Burundi muri competition ya Miss Teen Universe yabereye mu gihugu cya South Africa. Mugishikayo byagenze gute? Mwaje mutuzaniye iki muri rusange? Tabaramukije mwese abarundi bose, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko nabasize ariko ndabasanze. Nkuko mwari mubizi nari nagiye guserukira igihugu cyacu cy'u Burundi muri Miss Teen Universe yabereye muri South Africa. Rero nkaba ngarutse ubunya nk'umurundikazi yashyigikiye yahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cyacu cy'u Burundi muri competition ya Miss Teen Universe. Competition yagenze neza cyane nkuko benshi muri mwe mugira mu byibaza. Kuba ntatahanye kubone ntisigura ko ntatsinze. Jewe muri jewe ndazi ko kubone ndayifise. Kubone ivuga ati ndi umurundikazi narahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Rero nkaba ndabazaniye development ngaha anya mu gihugu cyacu cyashoboye kumenyekana mu makungu kubera nari nagiye muri competition kuza ibihugu biri mu gihugu mu isi yose. Twari ibihugu 38. Rero uko mubizi ibihugu bifite imico itandukanye, mugabo je nashoboye guhayagiza igihugu cyacu cy'u Burundi, ndashira hejuru idarapo ryacu ry'igihugu cy'u Burundi rifite n'amabara meza cyane, abantu bose barashobora kukimenya. Rero mwitege ibintu byitwa tourisme, mwitege abantu abavisiteur benshi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mwahuriyeho n'ibihugu bishika 38, mwahuriyeho n'ibihugu bitandukanye. Rero nkaba ngarutse ubunya nk'umurundikazi yashyigikiye yahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cyacu cy'u Burundi muri competition ya Miss Teen Universe. Competition yagenze neza cyane.
yagenze neza cyane nk'uko benshi muri mwe mugira mu byibaza. Kuba ntatahanye kubone bisigura ko ntatsinze. Jewe muri jewe ndazi ko kubone ndayifise. Kubone ivuga ati ndi umurundikazi narahagarikiye imico n'imigenzo y'igihugu cacu c'u Burundi. Rero nkaba ndabazaniye development gahabanya mu gihugu cacu cashoboye kumenyekana mu makungu kubera nari nagiye muri competition ihuza ibihugu biri mu gihugu mu isi yose. Twari ibihugu 38 byari ibihugu 38. Rero nko mubizi ibihugu bifise imico itandukanye, mugabo je nashoboye guhayagiza igihugu cacu c'u Burundi, ndashira hejuru idarapo ryacu ry'igihugu c'u Burundi rifise n'amabara meza cyane, abantu bose barashobora kukimenya. Rero mwitege ibintu byitwa tourisme, mwitege abantu abavisiteur benshi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mwahuriyeho n'ibihugu bishika 38, mwahuriyeho n'ibihugu bitandukanye. Umugambi wanyu wakiriwe gute muri South Africa ufatiye ku yindi migambi y'abandi mwahuriye muri Afrika? Ndavuga ko umugambi wanje kwanza ari la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Ndavuga ko wari umugambi mwiza cyane kandi warabaye apprécié kubera imigambi yose ni myiza, imigambi yose iteza igihugu imbere, imigambi iteza isi imbere, yamara imigambi myiza cyane. Ndavuga ko umugambi wanje warakiriwe kandi urashobora kuba entretenu, uraja mu yindi migambi barawakira. Hamana jewe nk'uko ari umugambi wanje ndiyemeza kuwukurikiza. Kubona competition iheze ntibisigaye ko n'umugambi uheze, oya bisigura ahubwo yuko umugambi utanguye gushasha kandi. Miss Teen Universe yarabaye urayitabira, nayahe yandi mahiganwa to kwitegamo ugiye kwitabira atari Miss Teen Universe? Ayandi mahiganwa muzoyabona niho nishika kwanza, twanze twakirane twese abarundi, garutse nk'umurundi kazi twakirane, iyindi migambi muzoyibona vuba. Novuga bwa mbere tumaze kugeze ko barashoboye gushika hano kugatera intambwe aserukira igihugu, ariko kandi hari urundi rwaruka ruri ngaha mu gihugu rwasigaye hano. Mbega bwo ni iki warubwira nakahe gakemanyi uruzaniye? Novuga kwanza mfatiye nonza gushimira nyincubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuba yaratuye yuko ari umugenzi w'abajene, kuko byaratumye muri jewe muri twebwe abajene bamwe tuba développer dukaya un esprit de créativité. Byaratumye ba développer mu mutwe, ndavuga ati umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aradushigikiye kubera iki natwebwe tutokora ikintu gituma kimunezereza, gituma abona yuko ivyo yatubwiye ko ari umugenzi w'abajene natwebwe tubikurikiza mu gukora ibikorwa biteza imbere igihugu bikabijana dans le développement durable. Navuga ko kugwaruka uwo mugambi urukira nkuko jewe nashoboye gushika hanshize, kubera ko narabonye yuko nshigikiwe, kandi nabonye ko nshobora gukoresha iyo moyen mfise, nabonye yuko nshobora gukoresha ibintu byose mfise nshizemwo gushigikirwa na cyane n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Nashoboye gushika hangeze nshise rwo gushigikira igihugu canje c'u Burundi mu ma competition ahuza ibindi bihugu. Navuga ko rwaruka bohaguruka rukamugamburukira nayo nyene, rugakora rukaja dans le développement, tugakora twese tugakorera hamwe kugira ngo igihugu cacu gitere imbere. Ni byiza, ariko Burundi turafise competition ya Miss Burundi, biravugwa yuko ishobora no kongera kugaruka nyuma y'umwaka itaba. Twitegeye Miss Dira kuzomubona muri competition ya Miss Burundi. Izo nizo muri kazoza. Hambavu y'ico ni kihe kintu coba cyarakugoye mu gihe wari mu South Africa? Nuvuga ko nta kimwe coba cyarangoye jewe. Kuri jewe nta kimwe cyangoye kubera ko nari mfise Imana imbere yanje. Kandi murazi ko abarundi twashize imbere Imana, no mwibwirizwa shingiro birandikwa yuko Imana iri imbere yacu. Twari nsize imbere turiha n'ikibanza cyane. Rero kumenya gukorera Imana, tumenye Imana iyariyo kandi twame dusenga kubera byose ni Imana. Iyo atari Imana sinari kwangeze muri South Africa, ariko yarabikoze, twaragiye amahoro turagaruka kandi amahoro je na equipe twari twajanye. Navuga yuko Imana ariyo nkuru.
muraheje kuvuga yuko bitakunze yuko mutahukana Claude nk'uko twaje tubibona byandikwa, ariko muti umutima w'iwanyu murazi yuko muyifise, hanyuma mwara presence umugambi wanyu. Mbega umugambi wanyu watwaye ikibanza cya kangahe? Ni gute muba mugiye kuwukurikiza ngaha mu gihugu cy'u Burundi? umugambi wanje novuga ko atabintu by'ibibanza imigambi yahabwa hariya muri South Africa, kuko navuze umugambi uteza imbere isi, umugambi uteza imbere igihugu, wamara umugambi mwiza cyane. Jewe ko ngiye gukorera ngaha mu Burundi nkuko nayo natanguye kandi kuwukora, ngiye kubandanya dans la sensibilisation, dans les actes de charité, dans les visites, na cyane pour les femmes et les filles. nkaba nsanzwe ndi la marraine wa Le Bon Samaritain, nkaba ngiye nayo nyine kuyidevelopa, kuyishikana ku yindi ntambwe niniya cyane, ku buryo nshobora kuyidevelopa, ku buryo nshobora guha platforme n'aba jeune fille jeune femme bose bakaza bisanzuye, bakumva yuko bari accepté dans la société. mu gushyira mu ngiro umugambi wawe tutega yuko organisation ya Miss Teen Universe bazogushyigikira, bazoguma bakwakompanya. Pardon. Organisation ya Miss Teen Universe bazokwakompanya umugambi wawe wari wa presence hariya, muzobibona imbere. tugushime. aho nyine tukiri ngaho turashaka kumenya waragiye guserukira Burundi kandi ugenda kuzina kugira ushobore gutorwa wari ujya guserukira, byaciye mu makompetisiyo byageze tuvuge ko bwari ubuntu bw'Imana, kubera nayo nsanzwe ndi na Miss, byarashoboye kumfasha cyane nja muri iyo competition ya Miss Teen Universe, nariyandikishije hama baraccepta ma candidature. nuko tuguha ikaze mu Burundi, wari ukomboye iki? Novuga ko icya mbere nkumva ari ibyo gufungura umuceri, ibiharage, ibijumbu byose. wakoze kose. Merci. Ndashaka amafoto jewe ngaha. Merci beaucoup. Nongere ndabashyigikiye itariki bazaniye kubera sinagiye hasa. murakoze, Imana ibahezagire ibongere imigisha. Amen. Mwakoze namwe mwandanye mumererwa neza, Imana izobikora, muzoshobora gutaha. Ego twizeye Imana ko ariyo ibikora n'ibi niyo ibikoze. Ego Ihabwe icyubahiro. amen amen. Ego mwakoze rero cyane, Imana izobikora. Murakoze cyane, ni sawa rero, uzokira ntugire ingwara sibyo, uzoshobora nawe kuba Miss ngira mu minsi iri imbere. kubera nawe mu minsi iri imbere nawe uzoba une reine. Amen. Okay, tuzosubira rero Deborah, Imana inkundiye nzondaza kuraba sibyo. Murakoze nawe. Ngabo kameme ushime ko hari amelioration genda kuzi nayo maboko uri kuragira gutya ntiwayagira. Ari meze nabi cyane, ariko ndashima Imana mu myaka 5 maze yarandinze ibikomere, nabikomeye nagira nta muntu nzenye kwisi. kandi ngwaje n'umwana wanje mutoye cyane. Muragwaje n'umwana niwo ngwaje byose abinkorera. jewe nanjye naje kubaraba warakoze ko koraje Imana yarangiriye neza, yangiriye neza, nuvuga ko yangiriye neza muri byinshi. Twese jenyine gusa n'ababyeyi banje umeze neza, urakomeye. aho hari mu gihe yarapfuye kuraba wa mwana Deborah acerekeza mu kindi kibanza cyari gisanzwe kigwariyemo mu mama mubona asanzwe atava ahari, aho nawe nyine ashoboye kumushikiriza uburyo buzoshobora kumufasha mu minsi mikeya.
uwo mwana akiri muto w'igitangaza akaba yiyemeje yuko agiye gukorana ishaka, agiye gukorana inguvu nyinshi kugira ashinge igisata cyo kwama afasha abantu aho nikora, mbese n'abantu basanzwe bahura n'ingorane nk'izi zo kubura uburyo mu bitaro cankwe abana basanzwe babura amafaranga y'ishuri. Yavuze amajambo menshi aravuga ati burya iyo jewe narinje mva nahigiye vyinshi kandi ngiye gukorana inguvu kugira abavyeyi bambyaye sinzi ndabamara amazi, nze ndabahe ikuza bazabone ko bavyaye neza, biboneke yuko uyu mwana afise umutima w'urukundo.